Mu butumwa bwiza bwashikirijwe na Pasteur Denise Nkurunziza yigishije amajambo y'Imana yisunze ivyanditse mu gitabo c'itanguriro mu gice ca mbere uhereye ku murongo wa 26 gushika ku wa 28. Akavuga ko Imana ngo yaremye umuntu kugira ngo akore kandi aganze, ariko cane cane ikaba yifuza ko uwo muntu nyene asangira kamere nayo. Umwigisha muri ico cigwa akibutsa ko Imana irangwa n'urukundo, ukwihangana eka n'imbabazi. Mama Buntu akaba yahamagarira abari ngaho kumenya ico baremewe, akagira ati umuntu yorondera kuba igikoresho c'ikimazi. Ico ngo nico caranze uwitwa Dorokasi aguma avugwa muri ico gikorane. Uyo ngo akaba yari yatahuye ko ategerezwa gukora kandi agakora ivyiza, ivyo navyo ngo vyama bigaragara imbere y'Imana. Kubwiwe rero ngo icobera ciza abantu ngo nuko bokora ivyiza, kuko ku munsi w'imperuka bizobavugira. Nanone ngo abapfa bapfira mu mwami ntibapfa barasinzira. Ndabibutsa yuko ibikorwa dukora birandikwa, birafise aho vyandikwa, birandikwa. Ukora ivyiza ugihumeka impwemu z'abazima, ukora ivyiza wewe ukiri muzima ugifise inguvu. Hari igihe umuntu ageramwo atapfuye kandi akomeye atarapfa, ariko ukagira intege nke mu mubiri ukagira intege nke, hamwe wifuza ati conshikana no ku mugezi w'amazi, icoma nkongera nkashobora gukoropa n'icumba canje, hamwe adashobora gukoropa n'icumba ciwe, hamwe adashobora gufata n'umukubuzo ngo akubure kandi agihumeka akiri muzima. Nimuze rero dukore kandi dukore ivyiza tukiri bazima. Ijambo ry'urufatiro ryatubwiye ngo umukozi w'intungane Imana imuhoza kw'ikiganza. Umukozi w'intungane ukora ivyiza, umunyabuntu akora ibuntu, agira ubuntu bwinshi, uwo Imana imuhoza kw'ikiganza. Uyo n'inyonga zuhoraho, mbega yo muhoza kw'ikiganza n'inyonga ziwe zitari kuriwe. Nagiye gusanga uyu mukozi w'intungane mbere Imana irumva no gusenga kwiwe. Nubona Doruka yari yapfuye, yaragwaye arapfa nkuko twese tuzopfa, ariko nza gusanga abantu bakora ivyiza naho bapfa ntibaherengetera, ahubwo barasinzira. Na twebwe abapfa bapfiriye mu mwami bagapfana ibikorwa vyiza vyo kugororoka, nagira nababwiye ngo ntibapfuye, barasinziriye. Nayo mukuru w'igihugu wafashe ijambo yashimye ko Imana yaheza igihugu ikakironsa impore, maze abarundi batari bake bari barahunze igihugu bagaca bisabira gutahuka ku gushaka kwabo. Nayo umunsi ugira kane w'ico gikorane ngo uzoba w'ibitangaza, kuko kazoba karyo ko gusaba ikigongwe uhoraho ku vyaha vyakozwe n'indongozi. Aha Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga nk'ubwicanyi bwakorewe abarundi b'inzirakarengane kuva mu myaka ya kera mu migigwa yo kwimika abami. Yarasubiye aratubwira ati erega igihugu cyacu ni twebwe nyene indongozi z'igihugu twacishe. Ya Satani yakoreye mu ndongozi, mu mitwe y'indongozi. Aca aratubwira ati indongozi twagandaguye abarundi injojo n'injojo b'inzirakarengane ataco bazira ku bubegito bw'indongozi. Yaduha akarorero kamwe atanu aragasabira ikigongwe, ibindi vyose twama twabisabira ikigongwe. Aho hambere hahise ku ntwaro ya cami, kugira umwami yimikwe hariho abarundi ataco bazira bategerezwa kwicwa. Abatama barabizi, babagomerera ko amazi inka zikabashokerako. Abo barundi ntaco babahora. Ni wiyumvire rero kugira ngo wimikwe ube umukuru w'igihugu mu Burundi, hategerezwa gupfa abantu ataco bazira. Ubwo butegetsi mwumva bworamba gute? Gushika uno munsi ntaho vyari bwavugwe icese kugira tubisabire ikigongwe. Indongozi tubisabire ikigongwe, tubwire Imana abarundi, tubwire Imana ko twamenje, kugira ngo ubutegetsi bwimikwe harinda gupfa inzirakarengane abantu ataco bazira. Bakavuga bati umwami azokwima umunsi uyu nimugende mutore mu rujya muryango abazopfa. Iryo ntimwumva ko ryari ibaraganye. Tukabibutsa ko icivugo c'ico gikorane cakuwe mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa mu gice c'9 kuhereye ku murongo wa 36 gushika kuri 43.